Amahoro Pasiteri. Amahoro cyane. Mugenzi wanjye aho yitwa Imana. Yego n'amahoro turashimira Imana. Kano kanya nawe natubasanze muri ahantu tutari tumenyere kubasanga. Yego none ngaha mwazanye yo kugira gukina na hari ibintu byinshi. Hari n'amazi ngaha mwazanye murakoze cyane nkuko mubibona turi ngaha ibikorwa mubona bikagarukira hano imiti wacu umugambi wacu abakozi b'Imana ba pastor bivanye n'akamo twatewe n'umukuru w'igihugu ategezwa gukora kandi turi muri leta nkozi umva rero twabonye ko ibikorwa twakora atari kuvuga ijambo ry'Imana gusa ko twakora n'iby'umubiri aricyo gituma turi ngaha. None uyu mugambi mukoyimvira byagenze gute ko mbona hariho abakozi b'Imana bamwe bavuga yuko kujingura uberetse ngo nazitunga no kuzirya byoba ari bibi mbega gutera kamo kameze gute mwebwe mwavyimburiye gute kandi muri abakozi b'Imana mu gahitamo korora ingurube? Murakoze cyane kuri ico kibazo kuvuga yuko twarize turaraba umugambi dushobora gukora kandi ushobora kubyara umusaruro. Muri iyo migambi rero myinshi twari twateguye tumaze gukora ibiharuro twarabonye neza yuko umugambi w'ingurube ari wo woza imbere cyane gusumba iyindi twari twateguye kandi ko ari wo tubona ushobora kutuzanira umusaruro byihuse ko tucadushira mu ngiro. None iyo bari cooperative canke mwagiye hamwe n'urushengero canke mu mugambi mwakiriye nyine muri n'abandi nkuko mutubona aha Jenny Reverend Pasteur Barugambare Jean Bosco nawe ni Reverend Pasteur Focus hanyuma turi inshuti tuvuga ubutumwa turongoye amashengero hanyuma tuja hamwe nk'abagenzi kugira ngo hambavu yo kuvuga ubutumwa twimvire n'umugambi twokorera hamwe kugira ngo bigende neza. Nacane cyane bivuga ngo tayigira 10 mwagombye ngo kuziba tayigira 10 natwe bw'ikigira 10 turakiriha yego natwe turagitanga muzaba muyizana mu shengero kweri birameze neza cyane hano. None mwotera kamo abakozi b'Imana bandi mwabwira gute hari abantu batinya gutunga ingurube ngo ni kizira ngo biriya kibuza ndagomba yuko mwotera kamo abandi abakozi b'Imana bagenzi banyu. Ego murakoze cyane twebwe kubyizerwa byacu n'umwami wacu Yesu Kristo yarabivuze yuko ingurube nta cyaha murabizi yuko umuntu acafuzwa n'ikimuvuyemo rero kubw'ivyo turatera kamo abandi bakozi b'Imana bagenzi bacu kumbure kugira ngo nabo bafatireho akarorero hanyuma twabonye ari igikorwa cyiza hakuja mu bindi iyo tuvuye mu bikorwa by'Imana canke n'ibindi tuza hano tukateramiraho turiko turakurikirana bino bikorwa nabyo ni byiza hanyuma kandi ijambo ry'Imana riravuga yuko ngo Imana izohezagira ibikorwa biri mu biganza byacu by'amaboko yacu rero tudakoze ni kuvuga intaci Imana izofatira kugira ngo ihezagire bimwe muri iyo ntumbero rero byatumye twimvira umugambi kugira ngo tuwukore kandi namwe murabona ko bimeze neza cyane. Yego ndabona muri zino ngurube harimo ingurube zimaze gukura cyane ndabona nkizi zirageze kuribwa sinzi ko zibagwa zingana gute none izi ngurube nkizi zimaze amezi angahe umwami ashiye cyane tumutanga none ari aho se ndaramusigura nyinshi cyane gose. Murakoze cyane twebwe ngaha umugambi twawutanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyene ariko kandi nta mugambi wizo gufungura dufise izirondoka iyi murabona yuko iheruka konkora izo yonkoye nizo zizo mubona ngaho izo zitatu ariko ntizarizo gusa hariho n'izindi bagurishije oya zaragize ikibazo zirapfa zarapfuye zari 8 ariko twe twayiguze ifise 4 ariko murabona yuko asigaye imyaka 3 urabona ko umwe wose ufise icyumba cyayo iyi nayo yahifise amezi murayibona ejo bundi murabona yuko nayo iraduhereza imyagazi ariko iriya nayo murayibona ko nguruka kuyicira ku mfizi twakingiye izuba barayimena no yaragiye ku mfizi nayo ishobora kuba yarafashe ubundi nayo nyene imezi make ikaduhereza. None imfizi ngaha imfizi mutwara ku nshinge cyane mwibisha kijambere
Bana nabone ingurube ngazi n'ingaha zose za kijambere hose ndana ko ari ingurube nyinshi. Ubu mugambi none mwifuza yuko uzogarukira hehe? Mwifuza yuko viziyo yanyu mufise uyu mugambi hahandi murose n'izindi ngurube nyinshi mugakwiza ngaha mwifuza kubigenza gute? Murakoze cyane. Mu bisanzwe aha twatanguye kwakorera ubwa mbere tuhakose. No kuvuga twakota ku mwaka. Mugabo tuca turabona yuko atari byiza yuko twokorera ahantu dukose. Imana yaraduheza gihe haduruka kuhagura ubu haturiko dukorera ni wacu. Rero kubw'ibyo turifuza yuko izi zovuka kuri izi tuzubaka ibindi biraro. Nahaje inyuma hose hajya twubaka ibindi biraro. Mugire amagorofa. Oya tuzubaka ibindi biraro twubatse ngaha. Hanyuma dushiremwo izi zoba zavutse kuri izo. Hanyuma izindi zizovuka nizo dushobora kuzoca tuzaturagurisha. Murashaka kugwiza imbuto muri make rumba ati mutunga inuze bazita ishashi bazita twebwe mutunga ishashi imbi ngurube bayita ishashi na nyene mutunga ishashi kugira ngo mushire kugwiza umwimbu abantu bose bakeneye ishashi bazohore babi abana b'ingurube babita gute imyagazi. Imyagazi abana abantu bose bakeneye imyagazi baraza ngaha kuyigura ngaha kugira abantu benshi bashobore kugira gutunga ingurube. None intambamye umuntu yatunze ingurube akunda guhura nazo nizi. Eko ingurube utayikwirikiranye neza ngo yihe ingaburo ikwiye irashobora gupfapfana byikure ntigire igikuriro ciza. Hanyuma kandi bisaba yuko urondera n'umuganga azarazikurikirana kugira ngo azaraziha imiti kuko zirakarirwa n'ingwara. None ingurube nk'umuntu ariko atwumviriza ari ubwa mbere abikoze ataratera imbere, ingurube nibihe biryo ikenera cyane kurusha ibindi? Ubwa mbere na mbere ingurube irakenera ibyo twite itoroto, tuvuga ni ibijya bikamburwa by'imise. Hanyuma kandi irakenera na bijya bita sondori, bijya biba byavuye mu muceri. Hanyuma kandi irakenera ni dumara. Idumara ni bijya bisigazwa by'ibyo kurya abantu baba bafunguye. Yego umugambi muko cyane rwose reka tubafire kugira mugenzi wawe nawe ukunda mugenzi nako wabigeze mwe nawe ko mbona watiye ufatika na pasteur nawe yarabikwereye mwo cyane nawe umugambi warusanzwe ufite kuva mbere namwe niko murakoze cyane kumva ikibazo nkuko mubyumvise mugenzi wanje yabivuze si ikibazo yahegeyemwo ni umugambi twicaye hamwe turayaga nkuko yavuze ko turabakozi b'Imana tuvuye mu bikorwa by'Imana cyangwa mu bindi bikorwa bitandukanye dukora twariyumviriye ikindi kintu gukorera hamwe mu buryo bwo kwiteza imbere nkuko umukuru w'igihugu cyacu amaze iminsi adutera akamo. Ni muri iyo ntumbero rero twakoze uyu mugambi muri ko murabona ngaha tugashika kuri iyi ntumbero turiko nkuko yabivuze. Hari abo twaganiriye bagerageza kudufata mu mugongo bumvise uyu mugambi baradufata mu mugongo ari nacyo gituma mubona uyu munsi ibi bitungwa mubona bisa neza. Ego narega pasteur hariho abakristo bajya mu rushengero mu buyobozi batinya kurya ingurube bagatinya no kuyorora. Abo bantu mubatira kama kahe kuko ingurube nibaza ko ari gitungwa kinyaruka kwimbuka n'ingurube kirarondoka n'ingurube nibaza mbe ingurube yoba ibyara mu mezi angahe? mu mezi 3. Amezi 3 aho no mezi 3 none uhanura iki aba bito uyoboye wababwira inama yihe? Hari abantu usanga bafite n'ibitaye banagomba ariko bacagwa ati ingurube umwenga urona bazikora ko byinshi, hari abatazirya bitewe n'imizerere yabo, hari n'abakunda gufungura akanyama k'ingurube kandi kararyoha. None uhanura abandi iki cyangwa ugwaruka kwa bifuza ko ari umugambi? Okay, murakoze cyane. Ico no hanura abakristo canke nk'abo mu ishengero iyo dusomye Bibiliya turabona ko Yesu yaze guhumanura ibyari bihumanye. Rero ntawo kwitwaza ico cyitwazo nibwo bwabunebwe umukuru w'igihugu cyacu
ashishikara asemerera ati nimureke kuyifata abantu aho nikora kandi ibikorwa bihari. Rero ico nobahanura kuva ibuzimu bakazibuntu kugira ngo bikunde umuntu wese agire icyo akoze mu buryo bwo kwiteza imbere. Nanje mw'ishengero ndiko ngerageza nk'uko ubimbazije ndabahanura ndabereka ko Imana yavuze ko izohezagira ibikozwe n'intoki zacu. Muri iyo ntumbero rero turiko turagerageza ahubwo tubibumvise abo turongoye kugira ngo nabo bakore imigambi yo kwiteza imbere. Ego pasiteri murakoze, ariko hariho ikibazo cama kigaruka mu nshengero kenshi. Ico kibazo gikunda kugaruka n'icugwaruka ndetse n'abandi bantu bo mwishengera abakristo, usanga bavuga yuko badashobora gukora, barindiriye yuko Imana izokorora manu uko yabigize mu gihe ca Mose, noneho canke bazogira igihe 10 n'amashikanwa badakora. None ugo gwaruka canke abo bandi abantu bose bameze uko mwobahanura iki? Murakoze cyane. Ego hari urwaruka rwinshi canke se hari n'abakuze uzosanga bagomba kuryama mu rusengero ngo basenge. Turabahanura ko ata envelope izokoroka ivuye mu kirere ikorokere hasi bayitore kandi ntawe biraba, kuko twisunze ijambo ry'Imana nk'uko nabivuze rivuga ngo izohezagira ibikozwe n'intoki zacu, kandi Paulo nawe yavuze ngo udakora ntakarye. Ico tubahanura nk'abo turongoye turabigisha gukora, turabigisha imigambi nk'uko natwe ubona nk'abarongozi twiyumviriye gukora umugambi. Tugiye kuva hasi nk'uko umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu ashishikara kwivuga kugira ngo tubigishe ubwo gwaruka nago wige ukuntu rushobora gucreya les activités zo kwiteza imbere. Yego murakoze, reka ikindi gihe tuzobagendera ndetse reka tubashimire. Murakoze cyane. Yego Yego.